vyatanguye nk'ibisanzwe vyatanguye twese tubona yuko ari ibintu bigiye guhera ndetse ari ibintu vy'umwanya muto nkuko ne bamenyesheje ndabashikiriza bigitangura muravuga ati n'ibintu bisanzwe bizohera nubwo yari yakosheje ni BainTuro canke pasi yabivana kumwita ukushaka uno musi tuvugana asanzwe ari mwibohero rikuru rya Mbimba mwese murabizi ariko inyuma yuko ashika mu Mbimba amajambo yakomeje kuba menshi hirya no hino bamwe bakavuga ati nasaba ikigongwe abandi bati nubwo usaba ikigongwe ntivyokunda koko yarasavye ikigongwe nkuko avyivugira nyene n'ijwi giwe aravuga ati narasavye imbabazi ariko sinazihabwa BainTuro no musahari aragowe uno musahari ari muri gwa rupangu dafa gusohoka uko wiyumviriye ari muri yanzu winjira vyorosha ariko gusohoka bikakugora nubwo woba uvuga neza yuko urengana uti vyatanguye gute canke vyagenze gute gushikaho bigera uno musi ari mwibohero rikuru rya Mbimba BainTuro gukoresha isanamu canke gukoresha visage ya Mona Warda canke Mokenzi kuva muri plus 257 muri industry y'umuziki ndundi akakoresha ishusho ry'umuririmbyi mugenzi we kugira ngo a branding igikorwa ari karakora indirimbo yari karakora ariko bikamuzanira ingaruka mbi gushika uno musi ari mu gasho ndetse akabababaye cyane vyavugishije benshi gushika uno musi vyatonetse benshi ndetse bamwe bagenda bankanira muri vyo uti gute inyuma y'ivyo inyuma yo gushika mwibohero kuri rya Mbimba BainTuro igikorwa ciwe cyaje kwa majambo menshi vyagirizwa benshi yuko aribo batumye aja mu bohero rikuru rya Mbimba aho novuga nk'abaririmbye bagenzi we ndetse nabandi basanzwe bahurikiye muri uno muga amajambo bamesha atandukanye bamwe bati Kimana Stain kuva muri Bantu Boy umutambukanyi wa Big Farious niwe yoba yarabigize mu ruhara akamuzanira umwavoka kugira ngo aze kumuburanya BainTuro afungwe ashike kure nkuko tubibona ku rubuga umugurukana mumenyi rwa Linda Lacosta baravuga ati Kimana Stain canke Edit niwe yarishe amafaranga yose umwavoka yasaba kugira ngo aze gufungisha BainTuro ashike mu Mbimba abandi bakavuga ati Mokenzi nubwo yari yarababajwe akambukwa gashambara ntivyari gushika hiyo ariko inyuma y'ivyo sindabigaruka ko cyane ariko ndagaruka ku muvyeyi mama BainTuro ahari uno musa makarata ameze neza nkuko dusanzwe tubizi neza yuko asanzwe agendana ingwara y'umutima turavyibuka neza igihe gihise canke imyaka ihise ni nk'umwe canke amezi menshi gihe twabona video itembera hirya no hino kumbuga ngo rukana bumenyi ya Nice Sky na BainTuro bari mu gitanda bikazana amajambo menshi umuvyeyi yaragwaye aja mu bitaro kibiriraho kubw'ingorane y'umutima abonye ivy'umwana wiwe yakoze uno musi bisa nibiriko birasubira kugaruka auti gute umuvyeyi yazindutse arikura ijwi ari karasaba imbabazi Mona Warda kugira ngo ababarira umwana wiwe nkuko umwana umuvyeyi wari we wese ahari agira impuwe y'umwana we nubwo yoba yisha umuntu avuga ati babarira umwana wanje kugira ngo ari kugwa tahe aragowe uti bimeze gute hariya mu gasho BainTuro ntafunzwe gusa ahubwo no kugwara aragwaye araremvye kuko umuvyeyi yatubwiye ati nazindutse ndamushira utwo kurya ariko kandi njanye n'imiti kugira ngo afungure nkimubona amosozi yandenze ndiyumvira ati nanje ndi umuvyeyi uwamufungishije n'umwigeme nawe jazoba ari umuvyeyi ashobora kuzovyara umwana wiwe nawe akamubera nka BainTuro cyangwa akamugira ibindi bisumbi vya BainTuro nawe azoja muri kino kibanza canje nagira ikigongwe nababarira umwana wanje atahe kuko harakoze ikosa nivyo kuko nta mweranda hari ku isi ndetse twese turakosha kandi riko tugasaba n'imbabazi yo tumenye ikosa ryacu amajambo menshi rero atandukanye ameze gutya inyuma yuko arekuye ino audio Mokenzi yavuze ati niyihangane si umuntu wa mbere wenyene akorewe bino bintu ndetse se nayo wa mbere ashitse hariya anya bizohera ariko ari mu gihano yahawe na leta nanje si jewe yes bakunzi ba Ashali TV reka ndabaramutse uko navuze vyinshi ntarabaramutsa bivanye n'agahinda nari mfise ndetse n'umubabaro numva neza yuko umenga hamwe notangura kuramutsa vyihava vyibincika ntarabivuga ndafise ngaho ubutumwa burebure Mokenzi yandikira abantu bose bamutyoje hirya no hino bavuga neza yuko ivyo ari karakora atari vyiza ndetse bidashimishije yanditse avuga ati ndafise ikibazo abantu bavuga ngo ndi umuntu mubi simbabarira kandi bansavye ikigongwe muramaze kubona umuntu bashira mu gasho nta regrete canke asaba ikigongwe iya gisavye icyaha gihora gica gifudika kigaca cibagirwa na consequences zacu zose iyo wishe par exemple ugasaba ikigongwe kubera wafashwe umuntu agaruka kandi
umuntu yakoze une mauvaise action prémédite ntasaba ikigongwe kubera regret, agisaba kubera ubwoba bwa consequence. Méditer dessus hama mundeke même nanje kuko ndibaza nije mbwigwa pore gushika ubu nkuko umengo nabuze umuntu kugira mutahure kombie ubusa buri grave ku maso y'abarundi. Hama une dernière chose, jewe nta gasho mfise simfungisha abantu kwitwara ni droit yanje et il se trouve que amategeko y'u Burundi ariyo adesida si oui bamufunga upa. Abantu baguma babona ari bisanzwe, muraja gusoma code penale muzotahura ko ntigumuye hari amategeko aproteja abantu contre ça mu Burundi kandi ko ari ikintu kiri grave. Mureke kuba sexité abantu kabose muri bamwe batatahura agateka k'umukobwa canke umugore, muvuga ngo bamufashe ku nguvu kubera yari yambaye impuzu ngufi. Imana ibabarire. D'ailleurs c'est ça. Ayo namwe majambo canke ugwandiko Mokenzi yagaragaje ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe Instagram ndetse na Facebook, ariko arasigurira abantu bavuga neza yuko yoba yarabaye umwana mubi atagize imbabazi ku muririmbyi mugenzi wiwe. Ariko kandi izindi post nyinshi ziravuga ati Mokenzi nawe nyine asanzwe yambara ubusa, kwambara amasiringi n'amasutiye akabigaragaza ku mavideo n'amafoto, ni ibintu navyo nyene bitemeye mu mico n'akaranga ndundi, byari gutuma nawe nyine afatirwa ibihano. Ariko kandi nikihe kintu cemeza neza yuko Mokenzi byari gutuma shika hiyo onya ni bataki kintu cindani cigeze kihaba. Aya namwe majambo menshi ari karahaba, ariko ndanabasaba neza yuko twosengera BainTuro hariya hari kugira ngo agirirwe imbabazi Imana ifyo ndakabuto kayo asubira atahe mu rugo kuko hagiye igito gitabwi wabo. Twese turakosha, tumusabira imbabazi, ariko kandi na Mokenzi hari hose yumve neza yuko uwo yabigiriye nawe nyine ikaramusaba imbabazi byiza yozitanga. So mukunzi w'umuziki ndundi, mukunzi wa TV ndetse mukunzi wa Mokenzi canke BainTuro, ufise ucushikiriza cha muri comment yacu kugira ngo utange iciyumviro cyawe wumvise ubutumwa Mokenzi yatanze ndetse n'amarira y'umuvyeyi wa BainTuro ari karashikiriza. Yari Elma Love Mwarimo, ndabakunda cyane, banyita umutadebukirwa. Imana ibahezagire.